Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro vyacu ndabahaye ikaze kubatwumviriza nga kuri no monesha kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV. Twatanguye indwi nshasha turi kwa mbere turi kwigenekerezo y'icumi ntwarane 2025. Kaze kuri mwebwe mwumviriza amakuru n'ibiganiro vyacu. Mwebwe mumeze mute mwaramutse mute aho muherereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Ikaze mu biganiro vyacu dore ingingo nkuru tugiye kugoroka muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Amakuru yihuta avuga yuko mu Burundi umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Kuriyo yoba yaratanguye urugendo rwo kwihorera kuri Varisson Ndayishimiye nkuko byoma bigaragara nubwo baherutse guhurira n'ubundi mu mashengesho yarateguwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nkuko byagaragaye n'ubundi uyu Reverend Kuriyo ntiyarameze neza cyane wabonaga ari umuntu udafise ingufu nyinshi cyane nubwo yabonye Kamtenda avuye mu bitaro. Yarashimiye by'ugwirurutso umukuru w'igihugu Varisson Ndayishimiye amushimira yuko nyine yaramufashije kwivuriza ahantu heza mu bitaro bizimbye bifise ubuyinga, ariko kandi amakuru avuga yuko nyine uyu Reverend Kuriyo nawe yoba yaratanguye imigambi itari myiza, imigambi yo kwihorera n'ubundi kuri uyu nguyu Varisson Ndayishimiye. Amakuru avuga yuko nyine uyu Reverend Kuriyo yari yaratobotse amacanga amahayi we yarasinzikaye cyane ku buryo rero byamusabaga yuko rero ahema hifashishije nyine ibyuma byo kwa muganga bimuhereza oxygene kugira ngo adakomeza gukoresha ayo mahayi we. Ibi byose byaratangiriye kandi mu guhangana n'ubundi mu byo politike. Reverend Kuriyo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi, ndetse Varisson Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Varisson Ndayishimiye kugira ngo nabashe kuba yoba umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarabanje kuba umukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku ntwaro ya Petero Nkurunziza nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru avuga yuko rero abo bategetsi uko ari babiri rero n'ubundi bavuga ari kijyana mu Burundi bafisanya amatati aremere cyane ku buryo gushika no mwanya n'ubundi biboneka yuko uko byogenda kose nga mu Burundi hashaka kuzogaragara ibihe biremere cyane cyangwa ibihe bidasanzwe nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane aravuga yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisson Ndayishimiye kuva yova mu birori by'abakenyezi yari yateye iteka nyine byo ku munsi mukuru rero nyine wahariwe abakenyezi. Amakuru avuga yuko nyine amagara yiwe atifashe neza, ariko kandi ni birori byaritabye n'abandi bategetsi bagiye batandukanye. Icyakora uyu Reverend Kuriyo ntiyabashije kuba yobyitaba. Hari bamwe batanguye kuvuga yuko nyine uyu Reverend Kuriyo nawe yaba yatangiye kwihimura kuri Varisson Ndayishimiye nkuko bigaragara. Mu Burundi hakomeje kugenda haravugwa ibibazo bigendanye no gutanga amashano ku bategetsi bamwe na bamwe, aho bamwe batifuza abandi bagaca barabahereza ishano nkuko byoma bigaragara. Icyakora nta kirabyemeza neza nkuko byoma bigaragara. Icyakora amakuru avuga yuko rero Varisson Ndayishimiye hahise haratumizwayo abaganga basanzwe barakora mu biro by'umukuru w'igihugu nyine kugira ngo bace baramwitaho neza. Ntawe uramenya icyo yoba yagwaye cyangwa se ikibazo yoba afise mu no mwanya. Amakuru yizerwa ayo kwizerwa nyine avuga yuko uyu Varisson Ndayishimiye yese n'ubundi afashwa n'abaganga, ariko n'ubundi bamwe bakaba bavuga yuko bitinde bitebuke ibintu yarakoreye Reverend Kuriyo nawe bizoca biramugarukira. Turagaruka ku bindi bikomeye cyane biriko biravugwa ku ngwano iriko irabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iyi ngwano iriko irakora n'ubundi ku banyagihugu b'Abarundi cyane. Turagaruka ku mibare ya ONU ivuga yuko nyine ibihumbi n'ibihumbi by'abanyagihugu bo muri Kongo barahungiye mu Burundi, ariko bakaba babayeho nabi cyane. Guhungira mu Burundi nyine Uburundi nabwo atakintu kiremere cyane bufise, ni yende ngorane cyane nkuko bikomeza kugenda bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Mwaramutse neza mwese abadukurikiye ndetse n'abatwumviriza nga kuri imbonesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Ndabahaye ikaze mwese kuri mwebwe mwandanya mudukurikira cange mukumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza nga kuri no monesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV.
abatwumviriza bari ngaha mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura, abari Igitega, abari mu bindi bice bimwe namwe bigiye bitandukanye, mwese ndabahaye ikaze, mwese kaze kuri mwebwe mukurikira ibiganiro byacu n'ubundi muherereye mu yandi makaritiye, mu yandi makomine, mwese turabahaye yambu cane, turabifuriza kumererwa neza cane, turabifuriza ibihe byiza. Amakuru n'ubundi yacu reka mbabwire yuko nyine abanakurikiwe n'abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini, mwese reka tubahereze ikaze kandi mbifurize kumererwa neza cane. Ikaze ku batwumviriza bari mu bihugu bibanyi, igihugu cibanyi c'u Rwanda, igihugu cibanyi ca Kenya ndetse n'ahandi mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mwese ndabahaye ikaze. Abari Tanzania, abari muri Kongo n'ahandi mwese turabahaye cane. Ikaze kuri mwebwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muri ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turabahaye ikaze. Ari ubwa mbere se ngaha ndagusaba option kwanditse s'abonner kugira ngo n'ubundi uce uraronka amakuru n'ibiganiro byacu. Ikaze kandi n'ubundi nanakwibutsa yuko gushika uno mwanya ari ingenzi ko waba option kwanditse s'abonner ugafungura n'akamenyetso kameze nk'inzogera kugira baca barakumenyesha yuko ibiganiro byacu bitanguye. Ikaze, urashobora no gutanga ivyumviro byawe binyuze ngaho mu mwanya w'ibitekerezo. Muri CNDD-FDD icuka kibi kirakomeza kugenda kibonekeza mu nyuma y'amagara n'ubundi yaramaze igihe yarasinzikaye umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD. Amakuru avuga yuko Reverend Kuriyo rero n'ubundi ari umwe mu bantu bafise n'ubundi bagize uruhare ruremereye cane mu bikorwa bigendanye no kubaka CNDD-FDD cane no mu bigendanye no kubaka imbonerakure, ariko ibi byose akaba yarabikoze mu rwego rwo kugira ngo azabashe kuba yofata ubutegetsi. Amakuru avuga yuko rero Evariste Ndayishimiye yoba yaramenye imigambi y'umutegetsi maze ntiyayakira neza cange ngo imuryohere, nibwo yafashe ingingo yo kumugandagura akoresheje ishano ryo mu bwoko bw'isumu. Ngira ngo murazi ko guhera mu mpera za 2025 nyene mu kwezi kwa Nzero aribwo Reverend Kuriyo yarafashwe n'indwara giturumbuka arijya kuvurirwa hanze. Amakuru avuga yuko rero nubwo yavuyeyo, benshi bavugaga yuko rero umuriro ushobora kuzokwaka kumva zuko nyine nawe ashobora kuzihorera cange agaca n'ubundi araburagiza uyu nguyu Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru avuga yuko rero n'ubundi abantu batanguye kugenda bibaza impamvu Reverend Kuriyo atagaragaye mu birori nyine byo ku munsi mukuru wahariwe abakenyezi byatewe iteka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe ndetse n'abandi barimo nk'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca n'abandi bategetsi bamwe na bamwe ngaha mu Burundi. Amakuru avuga yuko nyine n'ubundi akimara kuva muri ibyo birori Evariste Ndayishimiye yavuye amagara yiwe atifashe neza, amagara yiwe nyine yatanguye gusinzikara, ariko bivugwa yuko nyine harahise hitabazwa abaganga basanzwe barakora mu biro by'umukuru w'igihugu nyine kugira ngo bace baramufasha nyine nk'uko byoma bigaragara. Nta uzi icabaye canga se icamubayeho, ariko kandi amakuru avuga yuko ibintu bishobora kuba byofata indi ntera mu Burundi igihe icyo ari cyo cyose nk'uko bikomeza kugaragara. Abegereye Reverend Kuriyo bavuga yuko n'ubundi nubwo aherutse kugaragara yarahuye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu mashengesho ayirateguwe na CNDD-FDD, agaca aramushimira ndetse bakaramukanya. Amakuru avuga yuko n'ubundi ibigendanye no kuba yomwihoreraho ibyo ngibyo bihari kandi bidateze n'ubundi kuzova nk'uko byoma bigaragara. Abangaba bombi barapfa n'ubundi ibigendanye no kurongora Burundi. Bigaragara yuko Evariste Ndayishimiye yo bashaka kuzokomeza kurongora Burundi, ariko uyu nguyu nawe akaba yifuza kuzokomeza kurongora n'ubundi igihugu cy'u Burundi. Ababizi neza bavuga ko umuzi wa byose ari umutego Perezida Petero Nkurunziza yarasigiye Perezida Evariste Ndayishimiye nk'uko byoma bigaragara. Kugira yemere gutanga ubutegetsi, Petero Nkurunziza yari yarapanze ibituma rero agumana ijambo rya nyuma mu bibazo bihambaye by'igihugu. Umukuru w'igihugu nawe nyine agakora ibyo amutumye.
intambwe ya mbere rero yarabaye itegeko ryamugira rero imboneza y'amaho nyine rikaba kandi ryamuha kugumana ijambo rikomeye cyane ku bibazo bihambaye by'igihugu n'ubundi. Intambwe ya kabiri yarabaye niyo kubwira Evariste Ndayishimiye nyine amazina yabo azogina mu bibanza bihambaye by'igihugu. Bunyoni ku mutwe rero wa leta Ndabirabe mu nama nshingamateka, Sinzohagera mu nama nkenguruzamateka na Reverend Ndikuriyo ku burongozi bwa CNDD-FDD. Ikitazwi nuko rero ari we yoba yari kubanganya nyine arongoye inama y'inararibonye n'umugambwe, byose byari bipanze ku buryo rero Perezida Evariste Ndayishimiye yobaye ahabwa amategeko y'ibyo agomba gukora, kandi bivugwa yuko yoba yarabikoze, ariko rero abo yashyize mu ndongozi bamwe rero nibo bifuza kuba bomutembagaza ku butegetsi nk'uko amakuru yo maradushikira. Umuhisi Petero Nkurunziza amaze gusandaba ikarata n'ubundi yari ihindutse, naho rero ibihangange bitashobotse n'ubundi bibibona, naho rero yubahirije ibyo yavuganye n'umuhisi Petero Nkurunziza. Perezida Evariste Ndayishimiye yaragumye agerageza kwigobotora nyine uwo mutego bamushizemo. Inzira ya mbere rero yaratoye yabaye iyo kugara amariba n'ubundi y'amafaranga ya bamwe rero mu bihangange, na cane General Guillaume Bunyoni yaboneka nk'uwo rero nyine bahanganye, aho Evariste Ndayishimiye yafashe nk'ingingo nyine zo guhagarika amasezerano yo gucukura ubutare, buhagarika n'ubundi isosiyete yakora n'ubundi za pasiporo muri Pafe, gusubiramwo rero ibijyanye n'ingene igitoro kiza mu gihugu c'u Burundi, kubanza guhagarika urudandaza nyine rw'abakenyezi mu bihugu by'Abarabu. Ibi bintu nyine byose byari byinjiriza amamiliyaridi menshi, na cane akagwi k'ibihangange kari igahanganye nyine n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Amajambo n'ubundi yose yavuzwe yo kugwanya ibiturire yarafashwe nkayo rero kuburabuza ako kagwi. Ikindi Perezida Evariste Ndayishimiye yarakoze ko arabaye kwigizayo buhoro rero abakoranye na Petero Nkurunziza mu biro by'umukuru w'igihugu ndetse n'ahandi, agitangura n'ubundi wamengo ntazobakomakoma, ariko yaragiye arabakuramwo nyine umwe buke. None ubu ngubu nyine abatari bakeya baragiye Evariste Ndayishimiye yarazanye abiwe. Ingaruka yabyo nuko rero urunani rw'abamugwaniriza n'ubundi mu butegetsi nago rero rwabaye runini cyane nk'uko byoma bigaragara. Harabavuga yuko rero hari amakosa 12 ya Evariste Ndayishimiye. Amakuru dufise yo mwibanga aravuga yuko akagwi kabiyita ko rero bagendera iragi rya Nkurunziza kari rero karateguye amakosa 12 yo kwagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye. Ayo makosa agaruka cane ku guhemukira urugamba rwa CNDD-FDD n'iragi rya Petero Nkurunziza yahoze aratwara Burundi agasubirirwa na Evariste Ndayishimiye, kumena amabanga ndetse no kwifatikanya n'abansi abagize ako kagwi bagiriza. Kandi Evariste Ndayishimiye ko abakengera, aho rero niho Evariste Ndayishimiye yaronka amakuru rero kuko umugambi wo kumutembagaza ugeze kure, nawe rero aca arabogoza abo yise ba maconco nk'uko byoma bigaragara. Kuva General Guillaume Bunyoni abogojwe, amaso yose ari kuri Reverend Ndikuriyo rero nyine ntatinya kwerekana ko ashobora kuvuga ibitandukanye na Evariste Ndayishimiye, kandi ko adashigikiye ingingo z'umukuru w'igihugu nyine, na cane izihana abasoma. Reverend Ndikuriyo nyine aboneka nka kizigenza n'abavuga ko rero bari mwiragi rya Nkurunziza, kandi babona ko n'ubundi babangamiwe, abo basigaye n'ubundi bihaya akazina ka pro nk'uko amakuru yoma aradoshikira. Uyu Reverend Ndikuriyo kandi araherutse kugaragaza yuko n'ubundi uyu General Guillaume Bunyoni atazopfa afunguwe cyangwa se akuwe mu ibohero, aho yanavuze yuko nyine uko byogenda kose ajya no kugenda n'ubundi bari babizi neza. Yaravuze yuko kandi uko byogenda kose mu Burundi ata muntu n'umwe yishira hejuru. Icyakora uyu Reverend Ndikuriyo ibikomeza kugenda bigaragara nuko n'ubundi uko byagenda kose haramaze gufatwa ingingo ziremere cyane, ingingo
ingingo ziboneka yuko zoba ziri zo kumugwanya ariko nawe yaramaze kubaka ikintu kiremereye cyane, ikintu gikomeye ku buryo gushika uno mwanya abatari bakeya mu Burundi baramaze gufata ingingo iremereye cyane, ingingo igendanye no gushaka uburyo rero nyine uyu Reverend Kuriyo ashobora kuba nyine yokugwa canga se Reverend Kuriyo ashobora kuba yokugwa mu mabanga, akaba ariyo mpamvu nyine ariko harakorwa ibishoboka byose. Perezida Evariste Ndayishimiye yaratahuye ko rero nyine ataho azogera adafise umugambwe mu minwe, ariko kandi asanga Reverend Kuriyo nawe nyine yarafashe ikibanza kinini cyane mu buryo kumukura rero bishobora guhungabanya umugambwe wose. Mu ruhande rwa Evariste Ndayishimiye hariho rero nyine abashaka ko Ndikuriyo akugwa uko bigenda kose, hakaba nyine nabibaza ko rero byoba byiza bagiye buke ibyo kumwigizaho nyine bakabiha umwanya ku ruhande rwiwe nyine Reverend Kuriyo ntarota kurekura umugambwe nk'uko byoma bigaragara. Ibi byose nibyo rero bikomeza kugenda biboneka, bikagaragara nyine nka bamwe bavuga yuko nyine Reverend Kuriyo nawe yaramaze kubaka n'ubundi mbonera kure ziwe, bivuga ko ari nk'igisirikare ciwe arongoye. Uyu mwanya witwa uw'amasengesho nyine ni umwanya w'impari zikomeye cyane mu mpisho ku ngingo nyine zizofatwa mu ikoraniro kaminuza, aho ibintu rero bigeze ngibi rero ibivugwa ko byo babiriko rero biratera byemerwa. Inyinyurana ry'amategeko atunganya umugambwe, amasoko y'ibanga avuga ko rero Perezida Evariste Ndayishimiye akeneye ko hafutwa inama y'inararibonye maze agasubizwaho rero perezida w'umugambwe Evariste Ndayishimiye, kandi arashaka ko ari we nyine acarongora umugambwe kurya kwa perezida wa Tanzania nyine muri CCM. Ico gikunze Reverend Kuriyo nyine yoheza akagumana ikibanza cy'umunyamabanga mukuru, ariko nyine agakorera munsi y'umukuru w'umugambwe nk'uko bizima bigaragara. Iyo mpinyanyuro nyine amasoko yacu avuga ko Reverend Kuriyo nyine atayerekwa ibyiyumviro nyine bishasha boba rero bageze ko nuko rero nyine Ndikuriyo agumana uburongozi bw'umugambwe, ariko bagaca bandika ko rero umunyamabanga mukuru w'umugambwe ata kintu gihambaye akora atakivuganye n'umukuru w'igihugu. Igihe cyose umukuru w'igihugu nyine azoba ava rero muri CNDD-FDD ntibyandikwa gutyo, niko rero hariho ijambo rinini umukuru w'igihugu azoba ahawe nyine mu mugambwe, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye azoba asa n'ubundi n'uwuneshejwe gato rero mu ntumbero yarafise nk'uko byoma bigaragara. Ingingo yindi yitezwe rero ni itorwa gicegera cy'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD azoba aje gusubiriza nyene Joseph Ntakarutimana. Hano iruhande rwose rwasa n'urufise rero umukandida, ariko kandi izina rya Jamari niyo kindi niryo rero risa niriko rirahurizwa ko cane. Jamari niyo nkindi numwe rero mu bashinga umushikiranganje muri leta ya nyuma Petero Nkurunziza. Ubundi yari yavuzwe ni Edward Nduwimana yahora rero ari umuhuza nk'uko byoma bigaragara. Sirike Nshimirimana icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguruza amateka nk'uko bigaragara. Byitezwe ko n'ubundi hanafatwa ingingo zijyanye rero n'ikibanza c'abahoze baragwara muri CNDD-FDD bariko rero barakuruka mu nzego z'umutekano nk'uko byoma bigaragara. Ibyo ni bimwe rero mu bitanguye rero gusohoka, ariko kandi nk'uko dukunze kubivuga ibya CNDD-FDD ubyemera birangiye gushika ku munota wa nyuma, hama hariho rero ibishoboka guhinduka nk'uko byoma bigameza kugenda bigaragara. Ibyenyegezwa ni byinshi mu bitandukanye Evariste Ndayishimiye na Reverend Kuriyo, ariko kandi igihambaye rwose n'ubundi batazigera bavuga nuko bose batanguye gushinga ijisho ku matora n'ubundi y'umukuru w'igihugu ya 2027 uzohaba nyine agaba umugambwe. By'ukuri niwe azitoza. Perezida Evariste Ndayishimiye arazi neza yuko rero adafise umugambwe atokwitoza nyine mu kiringo ca kabiri. Reverend Kuriyo nyine nawe nyine arabona ko yoshobora gushigikirwa kurongora igihugu hamwe yogumana nyine neza umugambwe nk'uko bigaragara gushika muri uyu mwaka, kandi yarashoboye kubigezaho. Ariko rero naho bimeze gutyo
ibyo bahurira ko nyine nabyo si bitoya, ico bita gukomeza systeme yabanje gukumirwa, aho abo bita rero abakeba imbere yo gutangwa ishikanwa ubanze rero uheze amatati na mugenzi wawe nk'uko vyoma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cange aratujya muri no mwanya avuga ko nubundi muri CNDD-FDD hakomeza kugenda hagaragaramo nubundi ibigendanye n'icyuka kitari kiza, aho bamwe basigura ndetse bakanagaragaza neza yuko bateye impungenge nibishobora kuza kugaragara canga se nibishobora kuza kugaragara muri ibyo bice. Ariko kandi Reverend Kuriyo akaba yaramaze kugenda agaragara ndetse aranagaragaza neza yuko yiteguriye gukora ibishoboka byose kugira ngo ibigendanye n'umugambwe bice biragenda neza. Amakuru avuga yuko Reverend Kuriyo rero yakomeje kugenda akora byose bishoboka kugira ngo agumane umugambwe kugeza muri 2027, ariko gushika ubu ngubu biraboneka yuko rero amatata akomeje kugenda agaragara nayo ubwayo ateye amakenga. Mashimire tugaruke mu kanya.